Yesu n'umwami. Igice c'ijana n'icenda. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ntiwari ukwiye kwidodombera Imana, ariko wari ukwiye kuyisenga cyangwa ukayitakambira naye ikagira icyo ikoze. Mu gishingo cyo kuyidodombera wora ntabwo anezerezwa n'umuntu ayidodombera. Ikimenyetso nabo banyisirayeli bayidodombeye, Imana irabakuraho bose, isigaza abantu babiri bonyene. Ukwidodomba kwawe ntacyo kugufasha, nta nubwo ushobora kukongereza ko ni metero n'imwe ku burebure cyangwa ibiro 3 mu buvyibuhe cyangwa akayobeki, sinzi inzobe ko bayipima niki, cyangwa ikongere ko n'imisi 2 yo kubaho. Ariko ukwidodomba kwawe kugukura mu Mana kukujana kure y'Imana, kukaja gukata amasezerano warufitaniye n'Imana. Uwo n'umugozi cyangwa ni munyororo ukuboshe utabona ingene uzovako. Uno munsi mugabo turaza kugusengera ngo uwo munyororo kuveko, maze uhora gushikiriza amasezerano yiwe yagusezeraniye ni menshi cyane, ariko ntabwo yashitse. Nta uzi impamvu. Imwe mu mpamvu zishobora kuba zatumye amasezerano wadashika nuko wayidodombeye. None ukibagira na bya bindi yigeze kugukorera, nubwo uvyita ko byari bito. None ninde yari kushobora kubigukorera atari Uhoraho? Mbwira muri wa munyororo warimwo ninde yari kugukurayo? Mbwira muri bya bitaro ninde yari kugukurayo? Mbwira muri cya kibazo kindi ninde yari kugukurayo? Maze iminsi ndonke ntahe z'abantu banelefona nasengeye hano kuri radio. Cyane muri no minsi Imana yakoze ibidasanzwe. Benshi banelefona nabatahora bavyara bakaba baronsa abana, abandi bakaba bibungenze. Novuga nti hari amezi Imana itanga kuvyara, ayandi mezi Imana igakiza abagwaye. Nubu naronse ntaye nyinshi mu gatondo zawe Yesu yagiriye neza. Mugabo ejo urashobora n'ikibazo gatangura kuyidodombera. Muri ryandwi niho nasengeye umuntu yahoraja ngo mu kuzimu, kwa kundi nivyo yahora jyane nazanyama bo bajya murazizi n'ibindi. Yesu yamugiye neza. Kwa Mungu niyo yashinze ntahe mu rusengero, ingene Yesu yamukuye ahantu ni birebire cyane. Yesu akagukura ahantu nkaho, ariko ejo wahura n'ivyago ugatangura kuyidodombera. Yakugiriye neza, ntabwo wahora uja mu bagabo wewe kubera kaboregwe. Ora yagukuye hajya mugabo uno munsi wahuye n'ivyago, wahuye n'ikibazo, wahuye n'ingorane, utanguye kuyidodombera. Urazi ko wa mwana wawe bitari gukunda ko aheza amashuri, ariko ni Yesu yabigize. Yakugiriye neza, umwana wawe araheza ishuri, ariko ejo uhuye n'ikibazo utanguye kuyidodombera. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe, murungikire n'abandi.